dukunda ubumenyi kurusha amafaranga hama tumenye gusezisa les opportunités iyo zije ntiturindire ngo urumva ngo nipaka ngo je banshikaneho banyicare keyo oyaye ntawe uzohava gutamika ukibonye ikintu ni ibintu tuzoshobora gukoresha mu gihe twaba twumva yuko dushaka akazi mu bihugu byo hanze canke ngaha mu Burundi umuntu azoba akeneye umuntu azica data science canke gukoda. Salut guys, mumeze neza murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nko natwe dushima Imana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri mikro ya BI TV nkuko vyama, nkabasuye kandi kuza ngaho iwanyu ndagarutse kugira ngo ndabazanire ibindi bintu bishasha nkuko vyama. Ego uno musi nagendereye muri mu Kabondo muri Kitab nasanze abigeme benshi bamwe banyemereye ko dushobora kuganira kugira batubwire bike mu byo baba barimo ngaha muri Kitab. Ndabasabe rero bidondore, ndabaramutse bidondora bariko baratwumviriza hanyuma dushobora kuganira. Karibu. Nahari jewe n'abasanzi wanjye. Okay. Mwitwa bande? Nitwa Dushime Daniela. Okay. Amahoro cyane nitwa Nizigimana Ani Joanis. Okay. Urabyumva n'abana batesa bafite n'amazina meza, urabyumva baberewe. Ego nashaka rero tuganire, mbega umuntu atazi Kitab niki? Kitab ni kigo kijejwe gufasha cyane abana n'imiyabaga ugwaruka cyane gutanga ubumenyi mu bijanye na technology. Kitab ni kigo cuguririwe bose kandi cyane gifite ama programme atandukanye yo kwigisha ibintu bijanye na technology no kungene technology umwana canke ugwaruka ruba rufise ngo ukoresha mu buzima bwa misi yose. Okay. None mwebwe namwe nkamwebwe muri ngaha mu ihe programme umva muvye ko ifise programme nyinshi muri ngaha mu ihe programme ya Kitab? Turi muri imwe mu maprogramme menshi ya Kitab, imwe yitwa Women Building Change aho twiga ku bijanye na data science. Data science ni donc urumva ayo materme hari abantu badashaka kubitahura, abantu bose bumviriza BI simaka bose baba bazi ayo materme yoba ari iki? Data science novuga yuko ari cigwa ku bijanye n'amadone canke ku bijanye n'ibiharuro canke novuga ama information umuntu ashobora kuronka. Muri no programme ya Women Building Change baratwigisha ukungene twakoresha technology mu kugira ivyo twita to code muri Python canke muri Google Colab. Ivyo ni ibintu novuga ati biri ku mbuga ngurukana bumenyi dushobora gukoresha. Okay. Nasanze hari imigwe myinshi, harimo abana, harimo abakuze, harimo abigeme gusa, mu mugwi wanyu mwarabigeme gusa. Mbega mu bintu vya technology abigeme mubona bikenewe cyane yuko babiba ngaha mu Burundi sifte? Tugiye kuraba wanashaka ku isi yose abigeme turiko turatera intambwe kandi tuko turarondera ubumenyi burushirije cyane ngaha mu Burundi novuga ati turiko turarondera iterambere. Ni vyiza yuko tujana nibihe tukamenya ivyo twokwita technology, tukamenya no kungene tuvyigenzamwo kuko turamaze kubona yuko basaza bacu basanzwe babizi. Donc natwebwe biratubera ivyakamaro cyane gose tubimenye. Okay. Ego. None mwoba muri muyihe? Donc iyi programme mwayimenye gute? Iyi programme kajewe nayimenye nayikuye ku marezo sociaux, nayikuye kuri Facebook. Hama ndapplyinga ngenda nduzuza ivyo basabwa hama ndarungika. Basanzwe baba bishira kuri Facebook, barabishira ku marezo sociaux cyane kugira ngo umuntu wari wese ashobore kupostira. Ego hama nanje ndagirirwa amahirwe ndayibona hama ndatanga amashance ngenda applyinga nduzuza hama and then hama chani hachigi cha mbona nisanze muri groupe nyene yababaye selection. Donc haba haciye nk'igihe kingana gute? Bon sino kwestima ngira hashenga nka mois. Okay. None ni bande babahaye mu opportunité kugira ngo mushobore kuba muri iyi programme? Ahanyene mu kigo Kitab. Wari usanzwe urimo mu bari muri Kitab canke ryari ryambere nawe uje muri Kitab? Sinesanzwe ndimo ryari ryambere. Nawe gari? Nanje kubganje navyo nabibonye nkuko nyene muri group WhatsApp aho nabonye aka affiche kavuga kati hariho programme igiye kuza izokwigisha ibi nibi. Numva ndabikunze hama ndapostira nkuko nyene
kuri mugenzi wanje hama turabakontakte no kuvuga sinari isanzwe za muri zino programme zo muri GitHub mugabo narabimenye hama ndinjiramwo biciye muri Women Building Change. Okay. Women Building Change nayo ni iki? Donc nibaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye na GitHub nayo ni iki? Kugira ndabisigure neza, GitHub ni ikigo gisanzwe gifasha ugwaruka mu bijanye na technology, ibyo bita amahub. Hama ibifise amaprogramme atandukanye. Muri ayo maprogramme rero hariho yitwa Women Building Change. Iyo nayo yari jejwe kutwigisha ibijanye na data science, ibijanye novuga ama storytelling, cyane gusangira ubumenyi, gusangira experience nk'abakenyezi bashaka kurondera iterambere. Niko kuko rero kukwinjira muri iyo programme. Yego. None mwoba mubimazemo igihe kingana gute nga? Kuva mu kwa mbere kuno mwaka umwaka w'ibihumbi 2023 niho twatanguye no programme turayimazemwo igihe hama kandi hariho nivyo twako turavuga inyigisho turonka za data science zozo tuzimazemwo amezi 3. Donc biratandukanye hariho ivyo n'amaprogramme urumva hariho sitako ndabitahura neza hariho inyigisho mumazemwo amezi 3 hariho n'ibindi mwatanguye muri janvier bitandukanye he nkuko mubizi programme yose ibifise ama activité izokora muri ayo ma activité harimo ama activité ya storytelling aho tugira umwanya nk'abakenyezi tukaja hamwe hakaba hariho umwe dusangiza ubumenyi amaze kugira atubwira ivyo amaze gukora hakabaho kandi nabandi bavuga bati jewe nzi iki niki nzi gukora iki niki mukivuga umwe wese akivuga ari nk'ukora ivyiwe ari nkunda kiciga afise dufise ubumenyi butandukanye hama hakabamwe na programme yindi iyo yitwa ya data science aho twaroza abigisha batwigisha mu bijanye no gukoda bijyana ariko ndababwira. Yego. Nashaka rero cengira ko ndababaza mumaze kunguka iki muri ayo mezi mumaze nga kuko amezi 6 si makeya urumva niyo yindi programme imaze 3 mois mwe bwe mumaze kunguka iki mushobora gusangiza abandi mubona muti twaraje turi ngaha ubu tugeze ngaha hana guciriyemwo ije tumaze imisi twigira ngaha kare twahora tuyikurikiranira en ligne kuri Zoom ababigisha bacu baje ubu mu kwa gatanu baje kudufasha nyene guhabwa ama certificat abigisha banyu ni bande ntibari ngaha mu Burundi ntibari ngaha mu Burundi nibajya nasanze ngaha abazungukazi babiri donc boba baje mu biki nabo baje nyene twaje gufinaliza nyene tuguheza kwiga iminsi iheze hamwe no kuduha ama certificat ico cyari cabazanye donc ico nyene mwahora mwigira kuri Zoom biraborohera none bisaba iki kugira ngo ushobore gukoresha donc hari abantu bashobora kuba badafise donc nibaza ko bifise ibintu bisaba nk'amwe byo biraborohera kugira ngo mushobore gukoresha Zoom cyangwa hari formation babanza kubaha kugira ngo bigine kugira ngo bitahurike vyoroshe muri ico cigisho ca data science kuko ababitwigisha atari abarundi twakorera kuri Zoom kandi bari muri USA muri California hama abo bacisha kuri Zoom kandi bakatwigisha mu Congereza sinovuga ngo vyari vyoroheye twese kuko ururimi bamwe ntirwatworohera hama kandi hari n'abantu twabikunze ego muga tudasanzwe dufise ama notion de base mu bintu bya data science ubwize ngaho nyene gatoya mwese mwari mufise notion ku bintu vya donc by'ivyo bintu mwoba mwari mwizi ivyo canke n'ababyi bize ibindi bitari muri domaine ya informatique barashobora kubibamo n'abandi batize ibiri mu bijanye no muri domaine ya informatique barashobora kubibamo nka jewe sanzwe niga nkurikirana ibijanye na communication ariko ndiko ndavyiga na jewe nuko nyene nize ibijanye na business administration ntivyari binyoroheye na gato kubijamo mugabo narashobora kubona iyo bija kuko sanzwe mfise utunosyo dukenya mu bijanye na technology ego ubu tayifise mu iyo noso nawe barafise bariho amasaha yabo babakorda kugira ngo bashobore kubigisha canke abagorwa n'izo ndimi hariho aba interprete vyari bimeze bo icari kiryoshe muri no programme abatwigisha
nubwo batavuga ikirundi baragerageza uburyo bwose bakadusigurira ku buryo umuntu wese abitahura. Kandi n'ikindi kuko twari turi hamwe kandi twese turi abarundikazi, umuntu arashobora kubaza akabazo naka inbox ati mbega kajya kantu sinagatahuye, kijya cigisho twize uno munsi sinagitahuye, tugafashanya hagati yacu. Rero munari nababajije ikibazo mu majambo make, mubona mumaze kunguka iki mwebwe, mumaze urumva bya bindi nyene ndampejeje kumubaza, muri aya mezi mumaze ngamubana mumaze kunguka iki? Jewe ku bwanje ndamaze kugira ubumenyi, ico ni ca mbere. Narashoboye kumenya ukungene bakoda, ukungene bakoresha Google Colab, ukungene bakoresha Python. Ndashobora kugira novuga ati iciyumviro c'ukungene abandi bantu iyo bariko barakora hirya muri ivyo bihugu tuvuga ati byo hanze, ukungene baca amafaranga. Kuko mukungene batwigisha batubwira ati ibi muriko murabona si vyigisho bizoherera aho nyene, oya ni ibintu bushobora gukoresha mu madomene yanyu yose. Rero ico ni ca mbere nungutse. Ica kabiri nungutse n'ubu bucuti twagiranye n'aba turi kumwe, kuko twese bangahe mwese hamwe turi abigeme 30 bwa harimo n'abagize mariage baba mama. Ego mugabo twese wasanga hariho umwe mufisa ko muhuriye ku nka ndi muri business, nasanga hariho abandi bari muri business tugafashanya. Donc ubwo bucuti bwaradufashije, nikindi novuga ati twungutse muri no programme. Donc murabona ko mushobora kwiretrouver no mu madomene murimo no mu byo mwize, murashobora kubirorativiza byose bikazobagirira akamaro. Ego cyane twize ibintu dushobora gukoresha no mu buzima bwacu butandukanye turimo twese. Akamaro ubona bizashobora kumugirira naka ni wasohoka ngaha nimwe ejo muzoronka ama certificat niko mumbwiye. Donc nimwe abaha ama certificat bizoba biheze, programme izoba iheze. Programme iracabandanya, haracaba icitwa edition, ama edition. Mugabo twebwe nka twebwe twamaze kumenyana, programme izobandanya ku bwacu, ama yandi ma edition nayo nyene izoba edition ya mbere. Nani ndamubajije rero nimwasohoka ngaha rero ejo canke hirya ejo birashobora guhera, nimwasohoka ngaha none mubona bizobagirira akamara kahe? Ico bizofasha nka jewe maze nko gusohoka ngaha narashoboye nko kubona kungene ho mu bijanye na communication mu byo niga, kungene nshobora gukolekta amadone nkashobora kubikombera na communication sanzwe niga hama bikamfasha. Jewe ku bwanje narabonye yuko ari ikintu kizomfasha mu ma business ndiko ndakora, niki yavuze c'ama cyo gukolekta amadone, hama nkamenya ukungene ayo madone naronse ndayakoresha, ukungene ntangamwo message nari nshaka gukora. Kandi ku bwanje sanzwe ndi mu ma business nabonye ari opportunité ije, kuko nabonye ko ari ibintu ushobora gukoresha kugira ngo ndonke amafaranga. None wiyumvira yuko mwoba musumbije iki abandi bigeme canke abarundikazi batashoboye kuba bari muri iyi programme canke batayimenye? Icambere novuga ati tubarushije nico kuguruka mu bwenge, kuko iyo wiyugaranya cyangwa uguma muri bya bindi nyene uba wibaza kumengo nta bindi bintu bihari. Ico rero cuko vyatuguruye mu mutwe tukabona ati hariho abandi bantu bariko bagira ibi nibi byaradufashije cyane gose. Ica kabiri no kubaza yuko tubarushije nico nyene ubwo bumenyi twaronse, kuko nk'ubu ndazi gukoda biherera ngaha mwese murafise ama materiel muzobandanya mukoresha, kuko umenga nasanze ngaha mufite ama materiel mukoresha, sinzi ko ari kuri mwese. Eske mwese murafite ama machine mushobora gukoresha, murashobora kuzobibandanya nimwaso? Ntidufise ama materiel twese twovuga ngo twese turafise ngo ama machine ya nka jewe nk'izo simu zose nakoresha telefone, nikonekta kuri telefone kuri Zoom nyene isaha zigeze hamenya ko ivyo gukoda kugira ni navyo mukoresha ama telefone. Ego urashobora gukoresha telefone, mugabo ikiryoshe kino programme nuko ubumenyi waronse maze kuronka iyo machine ukoresha bwa bumenyi nyene, si ibintu vyahatari wovuga ngo nikindi kintu nikindi kimashine kiri yakote, ni vya bindi dukoresha n'ama telefone canke tugakoresha n'ama ordinateur. Hariho ikintu c'abazungu nari nababwiye bajya bigisha abanyu mwari mwavuze, donc mwavuze ko objectif bafise kuri mwe icabazanye ngaha mu Burundi barabigishije mugabo baraje kugira ngo bashobore kubaha ama certificat. None ayo ma certificat mubona donc hari ikindi kintu izobafasha mbega muzozishira mu ma CV yanyu canke ni juste kugira ngo muzokwerekane muti twara participer ngahantu gusa?
oya tuzobishira mu maseve yacu niko kamaro konyene bizobagirira tuzogerageza no kupratika bwa bumenyi bumwe twakura ngaha ikindi naco noshirako bariko baratwereka ino programme guhera hakiri kare baratweretse abandi bantu bigishije ibi bijanye na data science baratwereka ubuzi bakunda kuronka ati ni abantu usanga bagiye kuronka ubuzi muri Google muri Amazon ama entreprise menshi ati kandi ibi bintu mufise ubwo bumenyi murashobora gukora muri mu Burundi mugakora muri company iri nko muri USA cyangwa muri Europe urumva ubumenyi nino certificate tuzoba turonze ni ibintu tuzoshobora gukoresha mu gihe twaba twumva yuko dushaka akazi mu bihugu byo hanze canke ngaha mu Burundi umuntu azoba akeneye umuntu azica data science canke gukoda azotwegera byoroshe donc mufise imigambi yo kuzohava mubandanya mwebwe mugashinga akantu kiwanyu ngo kugira muzotange formation namwe bishobotse byoba byiza nubwo bumenyi baravuze yuko niyo byakunda bazoshobora kuorganiza akantu ko kwigisha aba formateur kandi ndibaza yuko tuzoba turi mu bambere none imbere yuko tuca turangiza donc hariho abantu twamaze ko turavuga ku bintu vyerekeranye n'amarezo sociaux abantu dukoresha amarezo sociaux kutariko kuko urumva mwebwe iyo opportunité mwayironke kuri rezo sociaux ariko hariho abadashobora kubimenya agenda ari atakira na kimwe abona igiye kuraba ari juste kuraba ibintu bitagira akamaro ni mwe mubona mwotanga iyihe message ku bantu ku bintu vyerekeranye n'amarezo sociaux kugira ngo abantu bashaka kuyikoresha neza ico ni cyambe kandi bongere bamenye ahantu boshobora kuronderera ayo ma information atanga nk'ama opportunité nkayo canke ama opportunité y'ubuzi kuko ni mwashaka kwa applyinga kuri Amazon ibije mweko muravuga nibaza yuko vyose biva ngaho nyene sinzi ko hari ama programme sinzi ko hari ama application asanzwe ari ivyo ajejwe menka mwebwe mu mwaze kuronka iyo opportunité ico mwoshaka kubwira abandi batabizi jewe kubwanje impanuro noha abantu isa nuko wewe bamaze kubivuga ntitugende kuri Facebook cyangwa kuri Instagram ngo tugiye kuraba amafoto gusa tugiye kuraba ibyiza bigezweho tugiye kuraba inkuru tugiye gukurikirana abantu oyaye tugende ko dukurikirane ya mapage tumaze kumva nk'ubu murumvise nka GitHub ni mugende muyabone kuri GitHub ni mugende muyabone kuri ya mapage akunda kwerekana ama opportunité hama nkaya higenda utanze make kugira ngo bazagende bayarabireko kugira ngo ayo mapage atanga ama opportunité abantu batayazi ashobora kuba nabishaka mugabo ntabimenye canke naronko mugenzi abimupartage unayara jewe ya mbere novuga ni GitHub nyene kubona tuyirimo iyindi novuga na ya mahab aba hari za BBN za Bujahab iyindi novuga na mapage sociaux cane nk'izi za Andikanet Ingomag Jimbere barakunda kurungi kutuntu usanga novuga ati tujanye n'abantrepreneur canke tujanye n'abantu bashaka kwiga ibintu bishasha hama indi mpanuro notanga ni yuko iyo turonse ama opportunité canke tubonye ikintu bakadusaba kwa applyinga abarundi kenshi turatinya cane ugwaruka turanka gufata umwanya ngo turiko turishura ama question ni muyishure kuko ntawe zishobora kukubwira bazi ibintu ugasanga biherera handi ugasanga bakakubwira ngo rungikira abantu 30 twamura amateko y'ibone ari hanga page rungika ibintu nk'ivyo ugasanga ni opportunité bakubwiye ngo niyo kugira agasha kubwira ngo rungikira abantu 10 ngo canke ngo 20 urabizi urumva nibaza ko ivyo bituma bagira ubunebwe je nibaza ko ubi difference gute ayo y'ububeshi nayo ya vrai Ofet kugira tubimenye ni kubigerageza utabigerageje ntuzobimenya reka dufate umwanya twishure cyane kandi nitugire abagenzi bukuri tuje mu magroupe y'ukuri hariho amagroupe tuba tubizi ko nayi inkuru gusa nayi ibintu bitagira akamaro ngariho nayandi magroupe uvuga ati aya magroupe ari uva kugwaruka wumvise umugenzi ayifise sishobora kumenya ngo nizaho ubunyene ngo wumvise ati naka arayirimo musabe nawe uyijemwo cyangwa umusabe azara gupartagira utwo tuntu dufata umwanya twishure ku ma question baba duhaye. OK, merci beaucoup. Ama pour GitHub canke kuri kubandi rero bazoza kwa applyinga ngaha nka encouragement mubaha kugira ngo turangize. Nanje encouragement no batera ni yuko twoza turaha umwanya ivyo twabonye yuko birimwo ubumenyi
kandi ntidukunda amahera cyane gose kuko yakora byose ureka gukunda amahera iby'ubu ndamaze kubona abantu benshi tugenda muri porogaramu ugacuvuga ati mbega barampa amafaranga mbega bazompa none mwe muri soko atakintu kimwe muganya ngaha pa ubumenyi kuko nibaza ko ubumenyi ari cyo kintu cya mbere kigumaho kuko uno munsi urashobora kumpa 100,000 mugabo ejo ugasanga nayariye nayamaze nayaguze ibintu nayamaze ariko ubumenyi naronse no mu myaka 20 nzoba nkibufise dukunda ubumenyi kurusha amafaranga hama tumenye gusezisa les opportunités iyo zije ntiturindire ngo urumva ngo nipaka ngo je banshikaneho banyicare keyo oyaye ntawe uzohava gutamika ukibonye ikintu gifate hama ukirondere wewe ku bwawe bizokuviramo akamaro atari hari ibi ya mu gihe naho kandi nico kintu ni kintu mu gihe wumva ati kijya kintu ni ibintu bijanye na technology hama si ibyawe ntutumwanya rondera nyimba ukunda ibintu bijanye na musique ja muri uwo muziki nyene rondera ibintu bikwenteresa kuko niho uzogira passion yo kubikurikirana neza cyane yego nibaza yuko message iri clair babivuzeho byose donc twari twaje ngaha kugira ngo dushobore kwerekana nibaza ko niyo n'impano ushobora kubona abantu babigeme bashobora kuba bari mu bintu bya technology kenshi dukunze kubona ari ibintu abahungu bakunda gukora banakana ariko kose kabaye ibyo by'amakablage by'amakoda ibintu byose byose usanga uri kurahamagara umuhungu ngo nibyo igifundi ngo nije abahungu ako murabyumvise namwe abigeme uno munsi nshatse kuvugira mwebwe namwe ni opportunité zanyu namwe murabishoboye donc mugire courage ukaba wumva ari passion yawe uze witure KidHub barashobora gusiga adresse ni mu Kabondo muga nta bindi nzi abanye barashobora kwitubwira hanyuma cyo ndabashimira cyane muzoze musezise ayo ma opportunité nkuko bariko barabivuga kuri Facebook kuri Instagram ngo mureke kujayo ari juste kuraba inkuru no gutwenga murondere ibishobora kubagirira akamaro reko mugire adresse rero ya KidHub aho ikorera kugira ngo usezerane kubifuza kuza mu kigo ca KidHub barashobora kuza mu Kabondo inzira yoroshe ni yuko uza kuri Musée Vivant ama akabarabara kambere gakata muri droite uri kuraja nko kuri RTB nako nyene ucushika ku rugo wanditse ko KidHub ama kandi kubifuza kudukurikirana atari abagomba kuza gusa ku kibanza barashobora kuraba kuri Facebook kuri Twitter kuri LinkedIn kuri Instagram KidHub yego muga murajya ama programme yose wavuze ni ibintu vyerekeranye na technology gusa ego n'ama technology canke n'ibijanye na entrepreneuria bigenda bijanye okay merci beaucoup rero dushimira batwumvirije ndabashimire nawe mwanyica umwanya wanyu mwari murushe mwari mwishaka kwigendera muga mwanyemereye murampa umwanya ndabashimiye cyane rero hama courage kose kandi nivyo mwize niba twizobagirira akamaro hama nawe mwatwumvirije merci beaucoup donc duhure uwundi munsi mu bindi biganiro mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye